النفاحة تبسابة كذكريكسا النفاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Ubwisilamu ni dini ryaje rifise ihangiro nyamukuru. Iryo hangiro nyamukuru nuko ari dini ryaje gukingira kiremwa muntu, ubuzima bwiwe bukingira. Ni dini ryaje gukingira amatungo, ni naco bituma ibyo ari byo hangiro dusanga mu byo Imana Allah itubwiriza, yaba amategeko dusabwa kubahiriza mu kudakora ibyo tubuzwa haram, canke amategeko tubwirizwamwo ibyo twokora ayo twita halal. Mu gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu, aho ubwisilamu buvuga ko ikintu gihambaye kijanye nuko ubwisilamu ari dini ryubakiye ku isuku rikwiye. Isuku ry'umuntu ku mubiri wiwe, isuku ry'umuntu mu nyambaro ziwe, isuku ry'umuntu aho abaye. Ibyo bintu bitatu nivyo shimikiro by'ibyo twita wudu canke isuku ry'ugusenga. Namwe ibyo murarizi yuko ari ikintu gisabwa kugira ngo amasengesho yawe yemere. Duhagaro tugaruka uno munsi ku bintu bine bihambaye bitwereka mu ndinganizo y'ubwisilamu ko ari dini ryaje ryitwara rikagukingira kiremwa muntu n'amagara yiwe, ko rifise n'ico ryohanura mu bijanye n'indwara z'akaranda nka korona n'izindi. Intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu nyigisho dushikirizwa na Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu atubwira ko igihe cy'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haje umurwi w'abantu mu bwoko bwa Taqif, bari baje kugira ngo bemanga imbere y'intumwa y'Imana ko bamaze kuba Islam, ko bemeye gushira mu ngiro amabwirizwa y'Imana nk'uko yahishuriwe. Muri bo harimo umuntu arwaye imibembe, maze intumwa kuko ari intumwa yaramenye ko muri bo harimo urwaye imibembe, iraheza ikirungika intumwa yayo mu ngendanyi kubwira wa muntu arwaye imibembe ati wewe irja faqad bayana, wewe ushatse kwisubirira inyuma twamaze kukwemerera ukwiyemeza kwawe kukubahiriza amabwirizwa y'Imana. Iyo hadithi ni ukuvuga. Ariko hari indi nyigisho intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radiyallahu anhu ahatubwira ko intumwa yavuze iti firri min al-majdhumi kama tafirru min al-asad. Intumwa yagize ivuga iti urigira kure y'umuntu arwaye imibembe nka kurya wigira kure wiruka intambwe canke igikoko kiba cyo kugira nabi. Aho ni mu bijanye n'indwara zandukira. Turabona neza yuko umuntu amaze kuba arwaye indwara zandukira z'akaranda ko kizira ko yicara mu bandi, ko kizira ko abantu baja kwicara hari. Urumva ni bibiri, we kuja mu bandi, igisabwa ngaha nuko carabaho yiherera we kugeza aho Imana izomukiriza. Wewe nawe umaze kumenya yuko wa muntu arwaye, kirazira kuja kwicarana nawe. Iyi ni ntumbero duhabwa n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam twisuza inyigisho zibiri. Ariko kandi ubwisilamu n'idini ry'Imana ntirigarukira ngaha, kuko n'abantu barashobora kwandukizwa n'ibikoko biciye mu gufungura cyangwa mu kubana nabyo. Naco bituma dusanga hari indi nyigisho yacu na Abi Salama ibn Abdullah ibn Auf radiyallahu anhu atubwira ko intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti la yuridu al-mumridu ala musahhin. Nibyashikaho haba hari umuntu yorora inka, yorora ibitungwa bikaba birwaye indwara zandukira, ntazogerageze kuragirira aho itarandura ziri, kudashira ibitungwa ku buragiriro bumwe mw'iraro rimwe mu gihe haba harimo ibigwaye byo kwandukiza ibindi. Ubwisilamu nuko bwaje ari rahmatan lil alamin, bwaje kubera impuhwe ibiremwa kugira ngo bubungabunge y'amagara yakiremwa muntu, bwa buzima bwawe ntibubangamirwe. Nta kuntu wambwira ko umuntu yitwararika ubuzima bwawe atitayeho ibijanye n'amagara yawe. N'imyaka irakujanye niwirabe ugume
gira vuba wemera imana imirugenge hataragera ko bitabirakurenge niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga amasaha